Mwiriwe abagenzi mwese muba mu gihugu cyo muri Hollande, mwiriwe abagenzi mwese muba mu gihugu cyo Burundi. Uno munsi nashase kubashimira mwese mwambaye hafi ku izina rya Sege TV. Uko mwakurikirana ibiganiro by'iwanje byaranezera cyane ku mbuga ngurukana bumenyi zose, kuri TikTok, kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Twitter. Mwese mwakurikirana amavideo yiwanje, ibiganiro by'iwanje byarami nguvu cyane. Kubw'inguvu zose mwampa, hariho inyungu yaviriyemo. Iyo nyungu nayo ni byinshi cyane, n'umutahe nawubonyemo. Umutahe wa mbere n'amafaranga mubona iyo umuntu yakoze neza akwereka umwimbu mfise na ya maero mfise, na maero areze ibihumbi 10. Sirashoboye yose kuyashira ku meza, amwe ari muri bank. Hama murabona ngariyo n'amafaranga yo muri Serbia, Hongrie, Poland, tukaba dufise n'amadolari. Aya madolari n'amafaranga yavuye mu gihugu cyacu, ariko biciye kuri mwebwe mura mundaba kuri Sege TV, kuri TikTok n'ahandi. Ndabashimira cyane iyo umukozi yakoze neza yerekana resultat igikorwa cyanje na ya mafaranga nunguse. Ari na kado nahawe ngaha mubona z'akazi nkora kinguvu cyane, ni kado zitatu zerekana yuko ndi umukozi mwiza. Kubw'ivyo kutabicisha amajambo menshi, nabashase kutumira mwese mwahora mumurikirana mu mamedia ku munsi mukuru wa Noel uno mwaka w'ibihumbi 2025, hamwe no guhimbaza umunsi mushasha, umwaka musha muhire w'ibihumbi 2026. Rero kubw'ivyo nashase kubereka ibyo tuzosangira kuri Noel hamwe no kuri uwo munsi mukuru w'umwaka musha, bonne année 2026. Ibi nibyo tuzosangira kuri bonne année. Uno munsi turi le 22 décembre 2025. Ibyo tumaze gutegura tuzosangira kuri Noel, dusigaje iminsi itarenze 2 kugira dushike kuri uyo munsi mukuru wa Noel. Ngaha nkuko mubona hariho amafi ngaha y'ubwoko butandukanye, tukagira n'indagara ngaha ku ruhande, tugaca tugira n'inyama ngaha, inyama z'ingurube, inyama z'inka, umwe wese na guyiwe. Tugaca tugira amasamaki ya Thomson, tukagira osi na tilapia, kubajya tilapia. Dufise inyama z'inkoko fime, tukagira n'inyama za dendo nkuko muzibona hariya. Kuri twebwe abanyafrika turafise osi ngaha nkuko mubibona chikwanga, akakompanyema hazoba hariho chikwanga, banane plante, kubajya kavoka kazoba gahari, kubajya kajumbu kazoba gahari, kubajya kubanywa akayi katangawizi kazoba gahari. No kwakompanya ibi byo kujya by'iwacu tuzoba dufise aka vin blanc, aka vin rouge, abanyaka whisky kazoba gahari, n'ibindi byose. Tuzoba dufise n'aba musicien, kuko jewe ndi musicien. Rero abasani babi hafi wanje bose bazoza kuntera iteka kugira twese hamwe twigine uno munsi mukuru wa Noel n'umwaka musha tuzoba dutanguye cyane. Wari umwaka ugoye cyane, ariko kameme twagerageje kuwushikako tukanawuheza mu mahoro cyane. Mwese aho muherereye abagenzi, ndabatumiye kuri uyo munsi wa Noel vuba kugira muze dusangire cyane. Kandi nkaba ndabashimiye cyane kuko uno mwaka malgré yuko hariho ama-challenge amwe namwe yadushikiye mu rwego rw'aba-investisseurs, twashize imitahe mu basani, mu baririmbyi bacu, ariko ntitwabonye inyungu nyinshi mu baririmbyi bacu. Twashize imitahe mu bandi osi, ariko ntitwabikuramo inyungu. Ariko rero n'ahandi twagiye dushira imitahe twabonyeho inyungu nyinshi cyane. Sege TV turabashimiye cyane, kandi mwese muri karibu kuri Sege TV. Ni Ville Maastricht niyo duherereye. Ikiganiro
kizora kibandanya cha Sege TV no gufasha kugwaruka, niyo ntumbero yiwanje kandi nayo ntumbero y'uwundi. Turi kumwe twese muri bwa bumwe bwacu birashoboka. Ino ni biro by'igihugu, ni biro prive, ariko bikaba aussi biserukira igihugu cyacu, kuko aho umurundi wese ari umuko umukuru w'igihugu yabivuze ni leta. Murakoze cyane, abatazoba bari hafi turabifurije Noel nziza na bonane nziza y'umwaka w'ibihumbi 2026. Nitwibagiye abari Bujumbura aussi, tuzosangirira i Bujumbura aussi, bamwe baramaze kuronswa kado yabo. Abahora bandamusa bose mu gatondo iyo ndabaramukije bose barabonye amafaranga, kuko iyo mbonye inyungu y'amafaranga nawe ugombye kuyajyako, kuko wewe ni umpa ano amafaranga. Merci beaucoup, Imana niguhezagire. Thank you very much for all the friends you I'd like to invite you to next week, this week, to celebrate with me a party of Merry Christmas and Happy New Year 2026. The party is free for everyone who watching me on the media. Merci beaucoup, vous êtes invités tous mes amis, donc le 24 décembre pour célébrer avec moi la fête de Noël et la fête de bonne année 2026. Merci beaucoup, thank you very much, et bonne soirée et bonne journée pour ceux qui sont dans la journée. Merci. So, bagenzi banje mwese, ubwo Noel nziza n'umwaka musha muhire w'ibihumbi 2026. Ubwo murakoze cyane kwa twabanye neza muri uno mwaka, mwambaye hafi, murakoze cyane. Rero twese kadutembe kadushike ku nyota, aho muherereye hose, aho muzoba batazoshika, muze mugire Noheli nziza n'umwaka musha muhire. Murakoze. Prost you.